novuga ifaranga rya Amerika aho rigeze, ukuntu gifashe n'ukuntu ubutunzi bwifashe. Welcome back guys in the new episode today. No munsi dufise episode nshasha tugiye kubatangurira no munsi aho tuzaturabwira amakuru ari karavugwa muri marché financier hirya no hino kwisi. So today rero tudatevye na makuru y'uno munsi igenekerezo rya 30 ry'ukwezi kw'indwi 2025 aho tugiye kurabira hamwe the news zigezweho muri uno mwanya kuri marché financier. Turi kumwe na jewe Dr. John, ama ndizera yuko muza gukunda kino kiganiro kandi muza kugisangiza muri benshi. Again twagiye. So ejo hahise kwigeregezo ya 29 niho SEC Security Exchange Commission yo muri Amerika, twongeranya nka OBR yo muri Amerika, yafata ingingo ikomeye cyane yaje guhindura byinshi muri monde y'ama marché y'ama digital asset, no kuvuga les actifs digitaux. Aho rero twavuga iyo ngingo ni iyihe? Turazi neza yuko mwaka uheze muri janvier 2024 habaye hafashwe ingingo yo gutanguza BTC ETF, no kuvuga Bitcoin ETF, aho aba investisseurs réguliers, aba retailers basanzwe batanguye kuza baraza baragura ama BTC ETF, bayagura mu makampani asanzwe ari bien régulé. Kubatazi BTC ETF tugerageje guca ku masonga ni iki. BTC ETF ni uburyo ushobora kugura BTC cyangwa Bitcoin utayiguze ngo uyi holding wowe nyene, ahubwo ikaba ari company kanaka urinze guca ko comme intermédiaire. Bayandi majambo rero wewe ubuguze nka ubufise nka novuga nka BTC paper, Bitcoin paper, ni kuvuga biba biri ku biharuro gusa, mugabo izo BTC utazifise muri wallet yawe, ahubwo wabaye buce mu yindi company ikazikubikira, ku buryo rero ukeneye kuzigurisha urinda guca kuri iyo company hama bakakwishura amahera ayo ma shares y'ama ETF ukashobora kuronka aya mafaranga. Rero ukuntu byari bisanzwe bimeze nuko muri iyo misi yahera imbere y'uko iyo ngingo ejo ifatwa, ufise BTC ETF ukeneye kuyigurisha warinda guca kuri ya company wacako ukayiha ayo ma shares, nayo igaca iguha ama US dollar. No kuvuga ivyo navyo rero byari bifise ingaruka bishobora kwafekta cyane kuri marché y'ama digital asset, cyane ya BTC, kubera hariho ico bita price slippage. No kuvuga wewe uvuze uti nkeneye kuzigurisha iyo company iza kugurisha kiyo BTC ETF yiwawe, wasanga ihindagurika cyane kubera ico bita price slippage. Iyindi ngaruka nuvuga canke iyindi inconvénient ya kabiri yari ihari yari no kuvuga ukuntu ibiciro bitari stable. No kuvuga wewe ugiye kuyigurisha canke ugira ibiciro ntibyabiri stable, byahindagurika ku mwanya, ugasanga kenshi imbere biranahungabanije n'ukungene wari wabipanze. Iyindi ntuzenya inconvénient ya gatatu ni yihe? Ni yuko waca uheje kugurisha BTC ETF yiwawe waca uriha ico bita capital gain tax. Ukuntu bimeze muri Amerika si cyo kimwe nko mu bindi bihugu byo kwisi, naho wowe utunze BTC uyigurishije utegeza kuriha ama tax. Rero urumva ku buryo ugurishije BTC ETF yawe bakaguha $, bategeza kuriha capital gain tax. Ibyo rero aba investisseurs benshi ntibakunda kuriha ama tax. Rero ukuntu byari bimeze nuko ukompaye n'ayandi ma ETF, aho twavuga nka gold ETF canke inzahabu ETF y'inzahabu canke inzahabu y'ibitoro, washobora kugenda udakeneye ko kugurisha mu $, warashobora gutwara iyo share yawe canke iyo ETF yawe bakaguha equivalent z'inzahabu. No kuvuga nimba ufise gold ETF bakaguha equivalent z'inzahabu, bakaguha ama gold ajanye niyo ETF yawe. Ejo rero SEC urwego rujejwe guregula les marchés des capitaux rwafashe ingingo yuko désormais ubu ufise BTC ETF simpaka uzogurishe muri US dollar, mu mafaranga ya US dollar, ahubwo bazoshobora kuguha equivalent muri iyo commodity, no kuvuga muri iyo BTC, nkuko ku yandi ma commodity yose ari gold, ibitoro canke n'izindi n'ayandi ma commodity ushobora kugenda bakaguha
equivalent y'iyo ETF yawe. Iyo ni inkuru ya mbere twari tubafitiye, ni inkuru nziza cyane kuri le marché des capitaux, aho bizofavoriza cyane aba investisseurs bashasha benshi, bitume habaho na beaucoup plus de volatilité. Tuvuze volatilité wumve ama gain menshi. So rero uno musi ayandi makuru ari karavugwa na yahe, nuko uno musi nyene mu masaha makenya hariho ingingo zikomakomeye cyane zo gufatwa uno musi nyene muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho twovuga nka aho haza gusohoka raporo yitwa White House Digital Asset Report. Iyo rero iyo raporo ni raporo novuga yashizwe imbere cyane, yashizwe ingufu cyane na President Donald Trump. Iyo raporo igiye kuza kuvuga ukuntu le marché des capitaux cyane cyane BTC n'ayandi ma assets zigiye kuba regulé muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turavuga nk'ama Bitcoin Strategic Reserve, ibyo byose biza kuba biri muri iyo rapport igiye gusohoka uno munsi nyene mu masaha make cyane. Yindi novuga nkuru igezweho muri uno mwanya canke tuza kumenya mu masaha makenya, nkuko ku basanzwe babizi, ku traders canke n'abandi bantu basanzwe bamenyereye le marché des capitaux, mu mwanya haraza kuba ico bita US FOMC. US FOMC rero ni iki? Ni inama yama iba buri kwezi muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri banki nkuru ya Amerika, aho baba bagerageje kuraba, aho baba bariko bariga barabe aho novuga ifaranga rya Amerika aho rigeze, ukuntu gifashe n'ukuntu ubutunzi bwifashe, kugira bishobore kubafasha guprendre des décisions économiques très importantes. Muri ayo ma décision rero économique très importante iyo baza gufata nkuru canke tuza kumenya no munsi yuko yabaye canke kabaye, ni interest rate cut. Interest rate cut canke twovuga gukupa ama taux d'intérêt cyangwa ama taux d'intérêt directeur, ni ingingo no musaba investisseurs cyangwa abatraders bakomeye cyane no munsi kwisi barindiranye gishika, kuko iza kwerekana neza aho marché igiye kuja muri iyo misi iri imbere. Ku basanzwe babikurikira barazi neza yuko utwara banki ya Amerika, banki nkuru ya Amerika, Jerome Powell yaramaze imisi afite ibibazo bikomeye cyane na President Donald Trump, aho President Donald Trump yaguma amubwira ati hey, nkeneye ugabanye ukupe ama taux d'intérêt. Utwara banki, gouverneur wa banki nkuru ya Amerika nawe akavuga ati ibyo ntibishoboka, kubera dufise ama indication, dufise ama données atwereka yuko muri uno mwanya gukupa ama taux d'intérêt cyangwa cutting ama interest rate niyo bari ingingo ishemeye, niyo bari ingingo nziza kuri economy ya Amerika. Muri zimwe mu mvo yashira imbere cyane mu kuvuga yuko adashobora gukupa ama taux d'intérêt, kwari kuvuga ati hey, amatarife, hari intambara y'amatarife, intambara y'ubutunzi hagati y'Ubushinwa na Amerika. Amerika iri kigerageza gushira igitutu ku bindi bihugu byose byo ku isi, ivuga ati mwebwe tubazanira ibidandazwa mukaduca amafaranga menshi, amataxi menshi, ifu yuko natwe tubaca amataxi menshi. Niyo ntambara yari maze imisi rero. Ibyo byose Jerome Powell yarabibona akavuga ati ntibishoboka, kubera hariho uncertainty canke incertitude muri marché, byosha bikreya beaucoup plus d'inconvénients. No musi rero muri FOMC uno musi, mbega Jerome Powell araza gukupa ama taux d'intérêt. Niyo akupa ama taux d'intérêt bizoba bisigura iki? Bizoba bisigura yuko hagiye kuza ico bita quantitative easing. Quantitative easing ku batabizi ni uburyo leta ya Amerika izoca itangura gusubira gufyatura ayandi mafaranga ku bwinshi, nkuko babikoze muri 2021, nkuko babikoze muri indi myaka. Iyo rero ni ingingo kenshi iyo leta ya Amerika canke iyo banki nkuru ya Amerika yifashe, kenshi bica bituma ama marché des capitaux growinga, ziduga, bavuga stock market ziduga, ayandi ma assets canke ama risk asset yose akaduga, kuko haba hari ayandi mahera menshi yinjiye muri circulation. Ivyo rero nivyo twiteze no munsi, mbega Jerome Powell araza gukupa, mbega ntaza gukupa. Mugo ku makuru twamaze kuronka nuko amahirwe ni menshi yuko Jerome Powell ataza gukupa. Mbega bifise iyihe ngaruka kuri marché ni hatakupa? Bon, bien sûr kubakurikirana marché, ku ba investisseurs bakurikirana stock market canke marché des capitaux canke ni risk asset yose, babonye yuko guhera no munsi imisi ibiri ya nyuma biriko biramanuka. Novuga yuko byakoze ico bita price in the news. No kuvuga rero iyo nkuru marché yamaze kuipracinga in, yamaze kubona marché yamaze kwikeka yuko Jerome Powell ataza kugabanura ama taux d'intérêt. Natayagabanura twitege iki? Bon, jewe ngerageje guca ku analyst canke ku bindi byose na sesanguye, turashobora kubona yuko turaza kuronka ico bita relief bounce muri marché